Sandra pole sana izi ntahe rimwe na rimwe hari igihe zidufasha hari igihe zituma twoba abandi bantu kumbure kuko birababaje cyane umuvyeyi ugasanga aravyaye umwana ariko ntaronse umwanya ukwiriye wo kumwitaho. Twibukanye neza yuko Kanyange Sandrine yahereye kuri cover ya Amatsiko indirimbo ya Alvera Muhimbare. Ndakeneye kumenya Alvera Muhimbare kuri wewe ni giki, mbega muri uno mwanya mufitani ubucuti nyabaki, mbega mu bikorwa uri kurakora aragushigikira, mbega link yawe arayipostinga, ubucuti bwanyu imigenderanire yanyu gifashe gute kugira ngo tuherangize ikiganiro? Okay, icyo navuga Alvera Muhimbare vraiment nyene ubuzima nakuriyemo ntabwo nakuriye mu buzima abandi bakuriyemo. Nakuze nitwa imfuvyi ariko ntari imfuvyi. Nakuze mpamagara abandi bantu ko ari mama na papa atari bo bavyeyi banje. Nagiye kumenya abavyeyi banje nkuze maze kwiza myaka ishika 14. Icyo navuga yuko batigeze banyihakana uburyo babikozemwe nibo babizi je ntavyo nzi. Kimwe gusa nakuriye mu muryango mama avukamo. Nyene biragoye gukunda umuntu cyitwangona umuvyeyi wawe umukunde nyene urukundo nk'uko wari kumukunda mu gihe yakonkeje cyangwa akakurera. Ibigumbagumba by'umuvyeyi ntavyo bigeze ubona? Ntavyo nigeze mbona. Ndagukeneye Yesu mwaya marushwa ndimo umunsi umbanye muremure Mana cheza na Yesu cheza twende basi linga na Yesu linga na Yesu twende ngoya cheza na Yesu ni nziza yangu kajya cheza na Yesu cheza linga na Yesu linga cheza na Yesu iyo ndirimbo yes byinshi byaravuzwe ibindi birakogwa ariko kubaho ko umuntu ntabwo ari impuwe zagaca. Ni MC Ivan umutima w'u Burundi bakunzi ba About Media mumeze gute? The first nkundira nkuramutse cyane nkwifurize amahoro y'Imana ashobore kubana na mushobora kuri kuradukurikirana uri mu bihugu bigiye bitandukanye canke henshi kwisi hagiye hatandukanye ariko ndakubwira yuko wewe wafasha akanya kawe ugakurikirana About Media tukubwira yuko uri umuntu w'agaciro cyane gose. Nkundira nshimire cyane abakunzi ba About batwihanganiye ikiringo kingana n'amezi 2 tutari ko turakora icyo cyatumye tudakora murazi neza yuko cyo cyatewe n'ivyuma tutari bwaronke ariko right now Imana yarabikoze buraca bugacana yandi murabona neza yuko dufite ivyuma turi ko turakoresha kandi ubu ibintu bimeze fresh sana. Abatwihanganiye abakidufise ko agatima abakicumva yuko bashobora gukurikirana ibiganiro byacu bakabipartager bakadusigira commentaire bakaduhanura bakadusanga inbox bakadutera intege mu buryo ubucankwe buriya tubishime cyane ariko kandi sinogira ntashimiye abafana bench cyane gose bagira uruhara runini mu kudufasha gupartager ibiganiro cyane bashiki bacu bari muri Saudiya. En tout cas vraiment donc normalement asante sana. Yes and it's About Media rero right now twagarutse ukivi ico tubasaba gusa ni gushanda kuri subscribe hama muce mudushigikira mugire mushigikire impano atugiye kuza turacisha kuri About Media abanyempano abaririmbyi aba ba gospel abimizika biro bose tugiye kuza turabazana kugira ngo dushobore gushigikira abana abiwacu. Rero hari n'ikiganiro na soyo no munsi hari abantu bagumye bambwira ati Ivan abo bantu bagoye bari hehe abo bantu basohoye mu mazu bari hehe uko biri ko adresse narayitanze utaza utahukirwa neza arashobora kuca turondera kuri izo nimero ziriko ziratembera ngaho 62098651 bien camera ndi kumwe na Paxe mu bantu bavuga neza yuko muzi cyane kandi amaze gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Sikto dufise umukameraman wacu ari Swaga tubibutse neza yuko ari CEO wa Ineza Studio. Ukeneye amafoto meza muri mariage muri dote ushobora kumushigira kugira ngo ashobore kuguha amafoto meza mu manza zose ama anniversaire ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero murazi yuko iyo nicaye imbere ya kamera simba ndi jenyene for sure mba mfise umwigeme cankwe uwundi muntu asa neza kandi umunyempano tuba turi kumuhugira ngo dushobore kuyaga ibintu byinshi cyane gose. Muri kano kanya rero ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane cameraman wacu amubereke ahere kuva hasi
gushika hejuru numwigeme asa neza cyane umwigeme aberewe cyane umwigeme uri kuramuraba biboneka neza ko yakuze atarya inyama n'ibiharage cyane utujumbu n'uduharage yirira amaspaghetti utuntu tuyoroheje mwitanya cyangwa sandrine nyamazina abantu bakize ariko kubaka imitima y'abantu benshi numwe mu bantu bariko baravuga bariko baratanga ivuga butumwa biciye mu ndirimbo ariko kandi numwe mu bigeme ariko ari yubaka ndetse ariko yubaka n'abandi bantu benshi antuka vraiment umuravye urabona yuko akamwemwe ariko kamwishe incuro ya mbere kuri micro das about media tv centre ndakwakire cyane murakoze cyane amakuru yawe ndashima imana n'abantu bakenya abantu bakenya bushatse kuvuga gute centre nyine ko imana n'abantu bakenya navyo apana abantu benshi abantu bakenya centre kumenga ufite udusoni ukuntu twinshi bafise isoni je ntabwo ndimo okay turamukiza abakunzi ba About Media basi ndabaramukije abakunzi ba About Media nibaze ko mumeze neza uko biri kose reka nicare kugira ngo dushobore kurabana tuyage amajambo abiri cyangwa atatu centre uraberewe cyane merci kubegwa iwawe bivuze iki kubegwa iwawe bivuze iki kubegwa wanje bivuze iki je kubwanje ntavyo mbona ko mbere sinzi nkaho bimbonera ariko iyo umuntu agiye kwambara cyangwa kugura uduhuzu agura twa tuntu nyene abona ati uturina tugura nzoba ntesa nzoba nabafuse nyene iyo ugiye mu isoko ubona ati iyi kweri iyi ni design yanje buriya hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo baririmbyi ba gospel music ngiyo bambaye amapantaro ngo bari abamaraya ngo bari abantu badatanga ubutumwa iki kuri wowe yo mumisati ya commentaire ntaco bikubwira sanzwe je kubwanje ntaco bimbwiye wewe agapantaro ni bon cyangwa agakanzu ni bon kubera imana izora umutima wanje ntizora ibinambara ariko bamwe barakunda kuvuga ngo tuzobabonera kuvyo bama kuvyo twamase ni imyambarire twambara none nk'aba bandi usanga bambara agakareso kakabacora bajya abantu uriyumvira ariko babaye abakozi b'Imana boduha iby'Imana canke boduha ibya Kaisa azumva bo babaye abakozi b'Imana niba y'umukozi w'Imana urahindura ingeso ariko kubera ko bataramuba baracakambara ariko kandi ntibinoroshe cyane kumwigeme nkaho kumva yuko yo kwihariza Yesu akaba umuntu w'Imana kabisa ku buryo mutwenzigira Prada tajayo ku muziki nena biba bivanye n'ivyo ugiye gukora biramaze gushika ariko ukaja nko ku mutwenzi muri gera no mu bundi bubare nyene dusanzwe tumenyereye bushushe muri no misi we n'ubu nibavuga nimba ufise iyo bishasha urambaraje unjane yo ntakibazo oya urinjira bien none muri Brazil bakora iki nzi yuko banywerayo bagafungurirayo ntabi Centre ni jambe dukoranye ikiganiro ndagushimiye cyane c'est vrai wow merci beaucoup Centre kugira ngo rero dutangure ikiganiro cacu neza kumbure hari abantu benshi bakuzi muri filme sivyo hari abakuzi mu guhimbaza indirimbo mpimbazamana hari n'abandi bakuzi mu tundi tuntu dutandukanye hari n'abakuzi mwibaraba rurengana hari n'abandi bakuzi muri twinshi ariko reka no muzi duhagarare ku mareresi hamwe no ku ndirimbo zawe mpimbazamana cyane gose ariko imbere yuko tugira ico dukoze ubanze uwikore mu gahogo gatonya kumbura abo turi kumoshoye kumenya yuko turi kumwe nawe ndirimbe Bego hari indirimbo bitwa Imana ni nziza niyo nashandirimbe yego sha kakarimbo karatesa niyo mana je nabonye isezerana kandi gashitsa ntakiyinanira iyo mana ya Dawidi ntakiyinanira iyo mana ya Yakobo ninde yabibonye nk'ibyo nabonye ninde yakorewe nk'ibyo nakorewe ntawayikoreye yikoreye amaboko ntawayizigiye
ngwimukoze isoni nimuze dushimire iyo mana nimuze tutambire iyo mana cheza na Yesu cheza twende basi linga na Yesu cheza cheza na Yesu twende ngoya iyo mana ni nziza yangu kajya cheza na Yesu cheza linga na Yesu linga cheza na Yesu iyo ndirimbo imaze 2 semaines ku rubuga rwa YouTube. Oya imaze 2 semaines yitwa Ntabara imaze demo. Hariho indirimbo yagiye kubabaza abantu benshi, hari agapakti kasohotse karababaza abantu benshi Centre. Uri umuntu wagowe, indirimbo irimo amasanamu uri umuntu wagowe, Ntabara nyene yaravugishije abantu benshi cyane gose. Igenda keneye ko tuyiteba ko gatonya, ariko mbere yuko tuyiteba ko tumande tuyivuge ko gatonya, agapera gatonya turirimbe ko gatonya. Hari abantu benshi ku rubuga rwa YouTube usanga batazi indirimbo y'umuntu, usanga ndetse bumva n'indirimbo ntibamenye ngo indirimbo yaririmbwe na naka, ariko ugasanga ari abantu imaze gufasha cyane gose. Gatonya Centre cyo tugisha tuyivuzeko. Ndagukeneye Yesu mwaya marushwa ndimo umunsi umbanye muremure agahinda n'umubabaro binkikuje impande zose ndagukeneye Yesu unabare narititse Centre akenshi iri kurandika bikuzamo gute kugira ngo uronke indirimbo ushobora kumbure kwandika kugira gute bikuzamo gute haba habaye iki inspiration uyikura hehe cankwe uri muri babantu bavuga ngo barerekwa mwijoro ngo bakerekwa bariko baredima ngo ntumbaze bigenda gute Centre? Okay, je ukuntu bigenda akenshi bivana n'ibihemba ndimo mu mwanya canke nkakurikiza kahise kanje. Uvuze nka nk'ibihe burimo muri uwo mwanya n'ivya ibihe bikuru maze gucamo kumbure bimaze gutuma ushobora kwandika indirimbo. Eske muri zino ndirimbo tuzikuruye urubuga rwa YouTube hari zatumwe n'ibihe wari urimo? Hari igihe ushobora kuvangwaye nyene merewe nabi nkiheba, ariko undi mutima ukambari atirema nka cyane indirimbo yitwa Rema nayanditse ico gihe nari ndi mu bitaro. Wari ugwaye uri mu bitaro? Niho wacha wumva nyene ibigumbagumba inspiration yo kumva wo kwandika indirimbo. Okay, rimwe na rimwe y'umuntu ari ku rugendo cankwe iyingenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye nahishitse peut-être nahigomba gushika. Gato twinjire mu buzima bwa Centre mbere yuko twinjira mu buzima nyabwo bwa carrière yiwawe. Centre n'umuntu ki, abavyeyi bakwisende, uvuka mu muryango w'abana bangahe, gatonya ku buzima bw'iwawe Centre? Okay, cyo navuga Sandra nje nyene mubona. Abavyeyi bantaziye Kanyange Sandra Betty. Betty? Wow. Beatrice. Amvuka mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo. Hama mvuka mu muryango w'abana 6. Ariko nije ndi umwana wa mbere. Wow, ni uri imfura? Nkuko bitagusa. Kumenga ntibigusa. Biransa nyene ni kubera rimwe ndavyikura. Kanyange abenshi barakunda kuvuga yuko abana b'imfura bakunda guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango, kumbure mu buzima bagenda baracamo kugira ngo bashobore gucira inzira abana. N'ivyahe bihe bikuru na bikuru bishobora kuba byararenganye kuri Kanyange? Ibihe byambereye bibi ni kuba narakuze nyene ubuzima nakuriyemo ntabwo nakuriye mu buzima abandi bakuriyemo. Nakuze nitwa imfuvyi ariko ntari imfuvyi. Ico navuga oya dushingira intahe ni bon parce que zino ntahe nazo n'ubutumwa. Ico navuga nakuze mpamagara abandi bantu ko ari mama na papa atari bo bavyeyi banje. Nagiye kumenya abavyeyi banje nkuze maze gukwiza myaka ishika 14. 14. Ariko
abantu benshi barakunda kuvuga ati sinshobora kuja kuri rezo sosiyo ngo ntange intahe yanje ngo mvuge ngo ubuzima bwanje ngo mvuge ngo papa yaranyihakanye ngo mvuge ngo mama yaranyihakanye ko kumbura rero abantu baza kumbona nabi ariko nibaza yuko ijya niyo CV yiwawe parce hariho benshi bashobora kugukundira intahe yiwawe hari abandi bantu baciye muri ivyo bintu we waciyemo kumbura torana kuyumvira kari ugasanga bivanye nuko yumvise peut-être mushobora kuba mwakuriye muri situation de vie imwe arakuyumviriyeko bice bintera kumva umenga no kumva intahe y'ubuzima neza na neza ya Centre Kanyange kugira ngo kumbure n'abantu tumufana n'abantu dukurikirana ibikorwa byawe zoe turagukurikirana tuzi yo wavuwe aho navuye kure vraiment navuye kure Tisho novuga yuko batigeze banyihakana uburyo babikozemo nibo babizi je ntavyo nzi kimwe gusa nakuze nakuriye mu muryango mama avukamo rero bibi avyara mama nasohoka avyara mama nibo nahamagara ko abavyeyi banje kubera ko mama yahansize mfise 3 mois caja kundi mugabo rero maze gukura agusiga kwa papa kwa bibi ufise amezi 3 wewe acaja kundi mugabo papa wawe nawe vyari vyagenze gute nukuri ntavyo nzi na nisa ntavyo nzi ciyo ariko numva ngo arahari tuje sana kugeza ino saha nta urabona ariko ya oh la la inyuma yo kugusiga aragusiza ufite amezi 3 agiye kundi mugabo usigaye kwa sokuru na bibi ubuzima bwaciye bubandanya gute Sandra pole sana izi ntahe rimwe na rimwe hari igihe zidufasha hari igihe zituma twoba abandi bantu kumbure kuko birababaje cyane umuvyeyi ugasanga aravyaye umwana ariko ntaronse umwanya ukwiriye wo kumwitaho ariko byose nibigize urugendo rw'ubuzima pole sana pole Sandra Okay, nibaza ko twabigarukiriza ngaho. Oya ni bon ntacu tuyagire ni sawa ntacu. Tubigarukiriza ngaho. Tuyagire ni bon tumve inyuma y'amezi 3 uvutse aragusize kwa sokuru. Wabayeho gute? Mama mwashoye kubona na gute? Okay, inyuma y'amezi 3 mvutse nararezwe ndegwa n'abavyeyi ba mama. Ndakura vraiment ntacu batankoreye. Nakuze ndabahamagara mama na papa. Nabasaza ba mama nabahamagara abasazanje nabahamagara mu mazina kuko ntavyo narinzi. Rero maze gukora mfise 14. Taho turatemberana nyene n'uwo nahamagara mama. Inze umuntu aciyamubaza ngo n'uwa mwana wa naka. Uko yakuze nari nkuru cantangura kuyimenyera ngaho ndatohoza. Tansanga yuko abona hamagara mama na papa sibo bavyeyi banje. Niko rero kubabaza kubera ko nabo nyene ntago bari baza ahantu mama ashobora kuba aherereye ariko barakoze ibishoboka byose barahamenya niyo minsi ndashobora gushikaho mama ari ndamuramutsa isaha arahari kandi n'uwitwa papa arahari ntabwo yigeze apfa arahari iyo bishitse papa akakwandikira nka message birakorohera kuyishura canke kumva mwoyaga nk'umuvyeyi nta n'umusi warimwe ntibirigira bishika nta n'umusi warimwe ariko igihe kimwe gusa gihe bambariye inkuru ya papa bakambara papa wanje wariwe kubera ko yari umwigisha kandi ahantu yigisha nanje narahize rero kandi we wahiga utazi yuko papa wawe yigisha ngaho cyangwa no gutonda ndiko ndatonda ku ishure yaba ari karatonda nanje nkaba ndiko ndatonda ariko simenye ko ari papa we kandi wewe yarabizi ya none yarabizi nyene yarabizi nyene kimwe gusa cyo novuga akesha ndakunda kuvuga ati navutse nk'abandi kandi navukiye ku mezi 9 ndibaza neza cyane ariko sinakuze nk'abandi yo kuba ashobora guhamagara abandi bantu ngo papa mbafise nanje papa wanje mpamagara mpimbara cyane akenshi iyo ndiko ndahamagara uwundi muntu nyene nkamwicubahira nka papa wanje iyo nsubije ubwenge nyuma birakunda kumbabaza kubera nanje mbafise papa wanje ndamuhamagara neza cyane nkaryoherwa ariko nta kibazo naravyakiriye pole sana rimwe na rimwe hari byinshi ducamo kugira ngo akumbure bishobora kutubera impamo
canke bishobora kuduharurira inzira nziza dushobora gucamo ya buno buzima turimo. Akenshi iyo umwana agize ivyo bibazo by'ihungabana ry'abavyeyi, abavyeyi bakamuta bakagira gute, ukunda gusanga agira ikibazo cyo kutiga canke nubwo yo kwiga kiga nabi na nabi. Urugendo rw'amashure rwa Kanyange yoba yaragiriwe amahirwe yo kururangiza, bimeze gute? Uko byagenze kose vraiment ndabishimira Imana, nubwo byagenda nabi na nabi harashika nkabura amahera yo kuriha ce nkabura nyine ibikoresho nipfuza, ariko uko byagenze kose ndabishimira. Uyu munsi ubusabane buri hagati ya mama Kanyange na Kanyange kuba bungana gute Kanyange? Nyene biragoye gukunda umuntu cyitwa umuvyeyi wawe umukunde nyene urukundo nk'uko wari kumukunda mu gihe yakonkeje cyangwa akakurera. Ibigumbagumba by'umuvyeyi ntavyo wigeze ubona? Ntavyo nigeze mbona, ariko nyene uko bingana kose ndamukunda, ariko ntasumbira uwandetse. Okay. Bihora bishika ukumva ko uja kumuramutsa cyangwa mukayaga canke yagwara ukumva ko haseruka, iyo akubonye yifata gute? Ndagenda kumuraba ndanamukumbuye ndamutelefona cyane nkagenda kumuraba hari. Naho bihora bishika kamada ati kuki wantaye mama? Nyene bihora bishika nyene tugacanamo dufite ico kintu mugashwana nyene bigakomera. Asha bigakomera. Ahajya urashwana? Nyene iyo ndavyibutse ndamushwanira. Agaca kwishura gute? Nagira na kimwe yishura habwa aca mbimande. Aca kubvira uruhande. Olala umva gushika no sana nawe nturamenya icamuteye kumva yo guta kwa sokuru iki. Aco ndamenya kubera ko ntabwo yashimye kubimbwira. Ariko bushobora kuba ari ubuzima bubi. Hari gihe umukenyezi ashobora gutwara inda bigoranye akayibyara, ariko akabona umwana yo mupfira mu ntoki, agahitamo gufata ingingo ziwe zitabereye, kandi atari uko yanse umwana, ari uko agize gute, ari uko ashatse kugira ngo akize ubuzima bw'umwana bwati jewe ninaje hari yanze ntumepfira yari ku mwana wanje azarokoke. Cyo kitahura ndibatse. Ndagitahura, ariko nubwo bwo bari ubuzima bubi ntabwo ushobora guheba umwana wawe kuva ku mezi 3 gushika kuri 14 utaraje kumuraba. Wow, pole sana. Rimwe na rimwe hari igihe ibyo bintu binyibutsa ubuzima bw'imfuvyi, ubuzima bw'imfuvyi mu bana b'imfuvyi nanje ndimo. Nico gituma iyo umuntu ambwiye uko yigeze kuba imfuvyi mu buryo butagaragara nkora mbabara cyane, ariko uko biri ko sikizimu no tukuzi nk'umustar, tukuzi nka Sandrine, tukuzi nka Kanyange, tukuzi nk'umwanditsi w'indirimbo nyinshi ziko ziranezera abantu. Take 5 kwanza aratanda chance uratanze chance baragutenga mwishenge. Usengera he Sandra? Sengera muri C5 Mutakura Gicumi nimero 7. Ku Gicumi muri nimero 7 ku Gicumi. Nimero 7 ku Gicumi iwe ni muhira. Kandi navyo waruzi. Gusa rero twebwe ni handi mu Kinyankonge hariya ahageze 18 odamba byabikere ngo Sandra. Nico ikintu kimaze gushika mu buzima wumva yuko utazopfa wibagiye mu buzima bw'iwawe? Byinshi. Hari ibintu byinshi nyine usanga bigushikira utapfa wibagiye. Nibyaye. Ikintu ibintu nka bibiri bimaze gushikira mu buzima utazopfa wibagiye ndetse utifuza yuko n'umwana wawe yocamo. Icambere canshikiye novuga ko umwana wanje kitomushikira nico navutse kibabaje. Kutihakana umwana? Apana ngo riga ntibanyihakanye. Je tunumva ko babisize mu nzira yo kunyihakana. Basi kutaba bahafi y'umwana basi wawe. Nubwo bidashobora gukunda yuko muba mu nzimwe, ariko kugerageza basi umwami hafi mu bundi buryo. Umuyagishe nubwo muba muri mu bihe bibi, umwereke yuko uko biri kose imbere ari heza, sivyo? Ariko kandi rimwe na rimwe hari igihe bavuga ati ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Ibyo urakwiye kwicara n'abavyeyi ba mukayaga kumbure bizohera. Tuve rero mu miryango, tuve muri ibi buriya urugendo rwa Sandra Kanyange rwo kuhimbaza Imana, rwo kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo,
nta rugendo na rumwe rubura ama challenge ndavuga ibibazo cankwe intambamye nizahe intambamye umaze kuronka ubona yuko zimaze kukubangamira cyane Kanyange ntambamye ya mbere mbangamira cyane gusumba izindi zose kubura amahera amahera yihe yo gura style yo gukora ibyo nifuza n'agafondoti ariko sha umwana gushirako imitahe ndamuhaye pole jiba twahari ndakubariye ati bura amahera yo gukora indirimbo ibyo byose byanakubariye oya gusa umwana gushirako imitahe reka ndakavugaho ka inde umwana gushirako imitahe wala bro respect kuko umwana araka urazi ikirato yambaye reka je maru amafaranga mbwira wambariye amafaranga ngahe kuva hasi gushika hejuru utayavuze je ndayavuga vraiment nyayonzi uri sûr chance waziguriza mpuzi urumukuru ushaka imitahe yewe uzi umunsi je noro nk'umuntu ashaka imitahe nkuko kwiwawe niwo munsi mwo mugoma mu mbone no waho nyora inde none wowe umuntu utazi n'impuzu kari ubuntu bw'Imana gusa buntonze twere ntabwo no tw'Imana yambaye ikirato cha 150 yambaye amakomple ari makinya ni 250 abaye 4 yambaye isaha ya 80 ishapo iyo ni 40 vraiment masengi sako ibaze kwambara nka 600 tudashidemo twaduhuzo tw'indani Kanyange iyo nk'umuhungu yoza kukuresha agataha aronse réponse nziza yuko umukunda basi nk'umuhungu icifuzo c'umuhungu wifuza kubakana nawe igicapo ciwe kimeze gute umuhungu abaye mu buzima umeze gute akunda iki avyibushe gute like angana gute tuhi igicapo c'umuhungu yoza gukoresha ku buryo aje wowe uvuga ati wow icambere igicapo c'umuhungu je nifuza umuhungu yubaha Imana ayubaha mu nzira ko kubaha Imana biratandukanye basi akunda gusenga akunda kuba ari hafi y'Imana gusumba hafi y'ivyisi urumva kigira kabiri nifuza umuhungu babinaniye mutipe yubaha Imana akunda kuba hafi yo gusenga ico ni kimwe byose nubwo byo ica kabiri mugufa ngana ari hana nyina wa mbogo canka ari hana gasore nazo kimwe gusa yubaha Imana gusa yubaha Imana okay chere ndubaha Imana ndi hano urisi ayo yubaha Imana umurabira he aja urimo tubiri gusa Kanyange ari ankope wapi abantu bama bahukaniye imbere ya kamera ukunyene nongeye ko mwana nkawe uri en couple no na kimu ni bon c'est vrai gira kajambo kamubwiye sheri wawe basi kamwe konyene wahe umwexe wawe basi na umwexe service uri sûr uzi uko ari ibintu abantu abakobwa mwigira Pasteur Mbayahaga apotre ni wakunda kuvuga ngo ugasanga ngo umukobwa ngo araje ngaho urumva ngo jewe ngo nzoguha inyisho ryari kandi inyisho yifise uhama ngo wasazi iwanyu naho wasazira iwanyu nizaye ntambamye ukunda kuronka muri no muga wawe Kanyange nabwo cyambere no kubura uburyo bwo gukora ibintu nifuza kubura uburyo navyumvise nta gihe bihora bishika ugasanga haraje abasore bashaka gutesha umurongo bagusaba musambane amatira arange byo byose ndazi yuko biba ariko ntavyo wonyemerera imbere ya kamera ikigira kabiri ako rero ntakumvise ikigira kabiri mura naco nabanci intege mu nzira yayo nk'umuntu arashobora kukubwira ati ibyo bintu urimwo ntaho uzoshika ugomba wobiheba ukaza gukora ibi biguha amahera ugakora ibikwinjiriza amahera ukarekana n'ibyo byo ntibihemba ibiki n'ibiki byinshi ariko je nkabyihanganira uyu mwanya tuvugana ku rubuga rwa YouTube ufite indirimbo zirenga 3 sivyo zirenga 3 bisobanura ko ufite indirimbo 5 ku rubuga rwa YouTube kandi ugiye kurabona yuko ari amasanamu meza akozwe neza kandi wandikana neza cyane ariko
akabazo gaca kaza naka mbega Centrine yo bafise uwundi muntu umufatanya bikorwa nka kurya Alvera Muhimbara ari muri Wema Entertainment wowe ufise umuntu musanze mufashanya ibikorwa cyangwa yimeze gute? Okay, icambere navuga je ntabwo ndi muri management. Ariko ndafise abantu bashobora kuba bonyumvira impuhwe bakanterera mu buryo bucanko buri. Abo bantu aho ntidushobora gutahura kuko buriya na management n'abantu usanga n'umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kwishiramo bakavuga ati dufashe Kayiva gatera imbere sivyo. Abo bantu n'abantu ushobora kwandikira ati ndi niteka ryo kubamenyesha yuko mfite igikorwa ngomba gusohora uguterera igihumba akakiguterera canke abantu musanzwe mukorana ibikorwa. Oya numva ko ntabimeze. Ngira ko ndanamushimira umuntu wa mbere akunda kubimfashamo cyane ni Sandi Nduwimana. Sandi Nduwimana. Mama wa Ntuzenya wa mudemo ninde? Inde. Wa mudemo wa undi Daniela. Daniela koze. Mama wi. Jani mama w'abana benshi. Niwe akunda kubimfasha. We. Oya sifushi nafuha gute. Yeah. Nyene kubera mvuze ni mama w'abana benshi byo afasha benshi. Sandi ni wakunda kubigufashamo. Amaze gukora indirimbo zingahe? Amaze gukora indirimbo zitatu. Zitatu. Sure. Izindi zibiri uzikorerwa nande? Izindi zibiri njye zikore. Kumbura afite amafaranga. Nichore ndogo yangu. Mani kubabari. Ego akajambo kamwe kuri Sandi rero. Icambere novuga kuri Sandi vraiment ndamukunda cyane kandi ndamwubaha. Gira kabiri ngira ko ndanamushimira cyane aho uri hose umve ko ndagukunda. Ariko rimwe na rimwe impano cyangwa abantu benshi barakunda kureka gufasha abantu bivanye n'ukuntu usanga atari abanyabikorwa canke abafise ubunebwe canke iki kuri Centrine tugushire mu banebwe cyangwa tugushire mu bakozi. Jewe aje sindi umunebwe vraiment. Je ndakora. Niko gusambura cumba nifuza nawe bindi ndakora. Ndugihebe hagati ya filme no kuririmba ohebiki. Noheba filme. Oheba filme. Watanguye iki muri ivyo? Muri ivyo bibiri natanguye filme ariko siko vuga ngo natanguye gukina filme indirimbo byanyamyeho kuva kera ariko sinabwaro nk'uburyo nshishamo ngo ndonko inzira yo kuririmba n'uburyo filme niyo natanguye. Okay, turiko turarangiza kuri ako gapoe kugira tuje ukandi kapoe twibutsa abakunzi ba Sabaut ndetse n'abakunzi ba Kanyang Centrine bariko baradukurikirana filme zishika kuri zino ushobora kuba warabonetsemwo zagiye zirakundwa cyane cyangwa zibiri zagiye zirakundwa cyane. Ya mbere amarangamutima wayikiranye nande? Amarangamutima nayikiranye na Sami na Stone na Sisi n'abandi. Ya kabiri Ridwine Beatrice Ya gatatu na Kinyendaro nande wayikiranye nande? Na Hamza Agahimbare. Wow. Uko biri kose abari ko baradukwikirana barumva neza yuko baca bakumenya cyangwa baca baja kurondera izo filme kugira ngo bashobore kukumenya byimbitse cyane. Ego turiko turangiza ikiganiro cyacu turi ku musozi w'ikiganiro cyacu tuyage utuntu dusanzwe tu sivyo. Ndakeneye yuko ufata akanya gatonya nk'amasegonda 10 ugahanura abajene basanzwe bakunda ibintu cyo kwisambanya. Ubahanure gato utanga impanuro bisanzwe ko ni bimwe mu bituma ugwaruka gubu imiti nsoza bwenge idashobora gukabuta canke kwiyumvira birenze. Kwanza kwisambanya urazi ko bibaho kwanza? Bibaho. Ku bakobwa no ku bahungu. Gusa je abakobwa sinzi ukuntu babikora. N'abahungu mwe mubikora gute? Abahungu nyene bafise ukuntu babikora nyene ko je ntabyo nzi vraiment je ntabyo nigera nkora. Oya barabikora ariko je ntabyo ndigera nkora n'ukuntu. Ariko nyene gusa urazi yuko nimba bon je naguhaye utange impanuro mu masegonda 30 yonyine. Kumenga bivuze nkaho menga nawe urabikora. Uvyuze kubimbaza inyuma ya kamera ba. Ico novuga ku kintu mwe nico kijanye no kwisambanya. Akenshi kibirazana ingaruka mbi nko ku bantu b'abahungu canke abantu b'aba papa urashobora kwimasiriba bigatuma intangangabo zawe zishobora kuba ibihuhu
ibihugwa mvuze kuragira like ntizikomere ntiziswe gukomera ugashobora gusanga biranse kuvyara cyangwa ukagwaramo n'iyindi ndwara imitsi yawe ugasanga iriko iragira ikibazo ikintu naco cerekeye abakobwa iyo umaze kuba ukora ikintu kijanye nk'ico co kwisambanya ndiyumvira neza jigena umubwira abanda negative iyo uri umukobwa ushobora gukora ico kintu cyo kwisambanya ndisiyo neza yuko udashobora kuja kubaka ngo urugo rwawe rugume kubera ko waramenyeye wewe nyene kuvyikorera ntago ushobora kuronka umuntu abigukorera ngo bikunezere kubera ko biba bikunezera bari bijyanye wewe wamenyereye nkaba ngira ko rero mbarira abantu bakunze kubikora vraiment muze muragira ukwihangana kuko akenshi muri ko muratakaza akaranga kanyu nk'abansaba nabo n'abatarabikora umwigema arangyoheye abatarabikora basanzwe batabikora vraiment mubandanye mugumye banga cyane cyane barakunda kuvuga muri katolika ngo mubikira wazigamye banga Merci beaucoup turiko turangiza kandi ikiganiro cacu akabazo ka nyuma Arvera Muhimbare umufata nkiki ico kibazo ndakibajije inyuma yo kubona Arvera Muhimbare yinjiye muri management ya Wema Entertainment kandi uri kurabona neza yuko ari umwe mu bigeme ariko arabikora neza cyane ariko kandi twibukanye neza yuko Kanyange Sandrine yahereye kuri cover ya Amatsiko indirimbo ya Arvera Muhimbare ndakeneye kumenya Arvera Muhimbare kuri wewe ni giki mbega muri uno mwanya mufitani ubucuti nyabaki mbega mu bikorwa uri kurakora aragushigikira mbega link yawe arayipostinga ubucuti bwanyu imigenderanire yanyu gifashe gute kugira ngo tuherangize ikiganiro icyo navuga Arvera Muhimbare vraiment ndamukunda ndamufata nka mwene wacu akenshi n'abantu barakunze kumbarira barakunze kumbaza ngo Arvera mufaniki Arvera ho mbona Musa ibikini bisinze ko baba babikora kujya ndirimbo nasubiyemo yiwe ariko Arvera ndamufata amene wacu kigira kabiri Arvera n'umugenzi aranshigikira cyane niyo so y'indirimbo arayipostinga arayipataja akenshi arakunda kumbarira ati bandanye ibikorwa imbere ni heza muri make mufitaniye umubano mwiza cyane utujambo tubiri kuri Arvera Muhimbare kimwe gusa cyane bavuga Arvera Muhimbare naragira ije bavuga ndamusaba collabo wow yarayikwimye none aya narabimusabye gusa ntaramenyesha ariko nizere ko azoyima asante sanda gushimire cyane Kanyange kandi baze ko nundi musi tuguhamagaje muri About Media uzotwitaba ashantuza niruka asante sana tora rero Yesu bakunzi ba About Media yitwa Kanyange Sandrine ku rubuga rwa YouTube shigikira impano zacu ndetse wongere unapaktaje ibiganiro byiwe ariko intererano yawe irakenewe ku mpande zose About Media TV behind camera andi kumwe na Paxe Alaba niwe ashobora kuguha amafoto meza canke akakuronsa ama image meza mu mamanza yose agiye atandukanye mu mariage mu anniversaire ndetse no mu manza zigiye zitandukanye MC Umutima w'u Burundi please shonda kuri subscribe kugira ngo ushobore kudushigikira comment ushiremo commentaire yawe ama like upaktaje ikiganiro kugira ngo bishobore kugenda fresh isana abafana banje imani bahezagire bizu